angalia mwaka tunaumaliza tuko wazima mama yo. Christmas njema my family, Christmas njema my love, Christmas njema atulo monde. Christmas njema my family, Christmas njema my love, Christmas njema atulo monde. Sisi wakajolite tuna tatizo nyingi sana, hakuna cha kutusaidia. Tutariko turasamirana sindavuze ngo ivyuma ntawe ubigira umugenzi ari uko bigenda kose ivyo twateguye ivyo turabishikako. Saga yesa uko fresh meze neza ngo wari ewa umunsi umwe injira muri ya misi yes ati nabona ko ururimbo ruje rutwibutsa ko hageze wa munsi wageze. yesa muri rusange ibintu bimeze neza twakiriye abatumire no munsi badushikana neza na neza muri mpemu yera kandi ibintu bimeze neza. ajya mutepe ya Kiswahili ni francophone kanda kureke nenga bari dukoresha umwanya nuko kano kanya uko bigenda kose iyo twateguye turabishikako insamirizi ni PJ Classic FM, ikiganiro ni Classic Vibes. Nyuma ya Père Parfait twakiriye abandi bakozi b'Imana hano nofata ko badasanzwe. Tuvuze badasanzwe nuko nkuko twabibabwiye ariho kenshi baramaze iminsi babona ya no mafilme aravuga ati ngo yagiye kumukwera ibibazo byagaruka ngo mbe biragenda gute ibintu nk'ibyo ibibazo bimwe twakomeje kwibaza ndetse byanabagijwe n'abacanke bariya kano kanya barabitwishyura. No kuvuga muri studio za PJ Classic FM turi kumwe na Papa Patrick benshi basanzwe bazi aserukira imbere y'amategeko Fondation Ngoga Patrick. Aruhande yaho afise n'umwana areze nubwo mvuga ngo n'umwana ari nk'umugabo ariko kino gihe ubona ko urubanza hanini rwabazanye nino ndirimbo ya Noel mugabo hani bindi bibazo zo kubaza bitandukanye ni po sempre abeshi baramuzi kwizina rya Eric ariko hamwe n'ivyo turaza kubaza bitari bikibwana Claude Saga. Reka tugire gutya turamutse neza na neza turahera kwa Papa Patrick cyangwa turahera kwa Nicosim. Nihere ku muvyeyi Papa Patrick. Mahoro umeze neza cyane ko cyane urabona ko mutagase mwe n'umuhungu wawe Nipo sempre urabona ko ageze mu bigero ubahubwo n'umugabo cyane waramukwereye nuko tangura mutse bariko baradukurikira. Ego jewe ni Ngoga Patrick, president fondateur wa Fondation Ngoga Patrick. Ego turanezerewe kuba muri PJ Classic FM. Umuntu yumvise president fondateur wa Fondation Ngoga Patrick mbwo cyangwa kubona mu bikorwa byinshi bitandukanye byo kuba hafa batishoboye bihuriye hena cyane na bino bikorwa wamamwo ni Papa Patrick kandi amaze gutangaza ku masamiriza atandukanye ku mateleviziyo atandukanye ko agendana ubumuga mugabo akabagira gute akaba afasha abagendana ubumuga kandi n'abatagendana ubumuga baba hafi mwageze ku bagendana ubumuga nkawe atarushiritse bihuriye. Ego sinzi bigeze kuvuga ngo wambaye ikirato ni wamenya aho kibabaza naje ubwo bumuga nabukuriyemo ndabugendana hama rero sinibaza ko hari undi muntu yo bwumva kugira ngo afashe bagenzi banje bagendana ubumuga kundusha jewe ndabafasha ko na jewe ndabugendana kandi nkumva noba ronse umunezero nkona jewe na ronse naho ndabugenda mugabo ndanezerewe. Wazananye na Nipo Simple hagati y'abandi dusanzwe tuzi mugendana bagendana ubumuga kubera uzana Nipo Simple no musi Nipo n'umuhungu wanje w'imfura wavyaye w'amaraso ugira bariko baratwumviriza bumbati uyu muhungu wiwe byaje gute uriya umwana bamumaranye imyaka 9 mugendana bivanye naho mwatanguriye naho mushitse uno munsi bujya kuva 2013 gushika uno munsi si hafi turamaze kubana mu bitari bike kandi yambereye umwana nanje ndamubera umuvyeyi hama duca dusanga bivanye naho n'ingene yari yarakuze nawe yavukanye ubumuga
bamwe bakunda kuvuga ngo umugabo udasanzwe nawe akavuga ati yamara oya ngo ntibusanzwe kumugara bidasanzwe ni mu mutwe icyo kintu ntuzongere kukivuga umuntu afite umugabo ni umuntu amugaye umutwe oke twe imitwe yacu irakomeye hajya rero umuntu atihebura akagira amugaye umutwe rero ya nka Patrick kuba ufata nka nk'uwo mwana wawe nyene nk'uko wamuvuze ukamwerekana ukanashaka kumuduza muri tara ibi murimwo bisiguye iki na cyane cyane ku karanga k'igihugu ni ukugira nereke n'aba bavyeyi biyumvira abantu ko bababyaye abana bagendana ubumuga bakibanyegeza dushaka ko babanyegurura babazana habona ko abo bana babitswemo ibintu byinshi nipo iyo tutamutwara kuri stage ntitwari kumenya ko azi kuririmba afite impano yo kuririmba mugabo no munsi kuva tumutwaye tukamuduza tukamwerekana uno munsi bariko baramutumira mu biteramo bitandukanye dushaka n'ahandi naho bataramutumira bamubone bamutumire nibumve yuko agendana ubumuga adashoboye bandanya nabo byo kuja gufata uko hariho bagenzi bacu bahejeje amashuri bagendana ubumuga haracyariho ahantu baja gusaba akazi uvuga ngo wowe ngo kwera gendana ubumuga ntaco ushoboye oke barashoboye kwicyo nyene hambavu yuko buri kurakora ibikorwa umwe wese abona ndetse n'igihugu kiba kibona yuko ari byo gushigikira ese nka Patrick Ngoga wo umaze kuroswa ubushimwe butandukanye bidasigura kubufasha ahubwo kumatara uri kuraduza kandi ubona ko agendana ubumuga butandukanye cyane gose bihereye kuba bugendana nyene baranshimiye abo ba Edison bari barazi bitari bikeya bamaze kumperekeza hatari hake atora udushimwe hari abaza bavuye ruguru twafashije tutanibuka mu myaka yahera mugabo no munsi bariko baragaruka gushima hari urumva ko ari ibintu byiza cyane turabona ba Yvonne nawe nyine atava hasi mbwa kino gihe tumaze kumubonamo impano yo gukina filime idasanzwe reka nerekeze kubona umugabo nawe se ubundi yitwa Nipo Simple Nipo umeze neza ndaho cyane egera mike uzobukoze alo ego nawe warabonye ko ndi mugufi hajya ariko bimeze nuko Nipo ego aho hasi wahashyitse abana bariya baratangara ego uduga ku ma escalier abantu bari biteze ko bacha gushira mu mugongo mugabo widuganye nshatse kuvuga ko kubatamuzi nta maguru ufise nta kuboko ufise uko ufise nako kuri kwintoke zitatu mugabo kino gihe ushoboye byinshi usanga rimwe na rimwe binananira abafise neza na neza ibihimba bikwiye kano kanya ufite indirimbo ikimoto bushasha itware yawe ni ndende yavuze depuis 2013 kuva muri 2013 Patrick Ngoga ati turi kumwe muri no myaka yose mumaranye nikiye kintu maze kunga kuri Patrick icyambere ubanza nawe uri hiyo mumpera amashi kuko arayakwiye cyane nabanje kwishima cyane kubera na wantumiye turi kumwe n'umuvyeyi wanje hariho gato umuvyeyi wo mu maraso cyangwa umuvyeyi wo muri mpwemu cyangwa umuvyeyi wo mu kindi kintu arashobora uwo muri mpwemu arashobora kukubera ikintu gikomeye cyane muri wewe aricyo gituma ndanamushimiye cyane merci papa ngo byimaze gukora hama ibintu nuko biba bimeze jewe rero Nipo Simple ni byinshi nahungukiye kubera ko ariko aragerageza kunyigisha mu minsi iri imbere mu nzomukorere mu kirenge niba ageze mu zabukuru atakibasha je urabona ko anduta je nkiri umwana ariko aragerageza kumpa ubwenge bw'ibyo akora ahubwo nanjye nzosange mu minsi ari je ndiko ndabikora ariko aranyereka nk'imfura yiwe ati bimeze guca akafi bakaroba guca ntibizohora uronka ukakurobera nawe wige kukirobera karambwira ati abagenda n'ubumuga wewe nyene kubera wumva ububabare bwabo nawe we uzosubira inyuma ubafashe nugira aho wigejeje ariko aranyigisha ariko ncomekamo uwundi mutima wakabuvyeyi yego ariko gucomekamwo umutima w'ubundi buvyeyi yego wakuze mu buryo butoroshye nk'inaho umaze gushingira abacanke bariya kuvuka ndi kutubwira ati mu bana
bari muri maternité abana 38 niwe wenyene warokotse nipo sempre abaje bose inzoya zo zavutse imbere yawe zarafati nawe uko waje ntivyari byoroshe abavyeyi ntibaguhurije ko habaye impari wamaze kuvuka umuvyeyi umwe wabitangaje ku mugaragaro kandi abivuge ariwe papa wawe avuga ati uyu sinkeneye ko agira gute aza muhira ahubwo ikihari no kumwica aveho ati tumute hanyuma turondera uwundi mu nyuma gato mama wiwe ati yamara ariwe mama wawe Eric ati jeko ko yamuhitiyemo ibintu bibiri uko wabivutse uremera uno mwana canke ntunzira agati yako ntuno mwana ngira gute ndakuvira hanyuma uburarokotse itware ni ndende cyane none kino gihe ufise umugore akwemera ufise aho utonda papa Patrick yaraguhaye akazi mu bwo wagerageje bwose byaranse numva cyakumenya iyi ngabirano yo kuririmba yakujemo umaze kumenyana na papa Patrick cyangwa imbere yaho wari ubizi mugabo uburakanote kwinjira muri stage bo impano novuga ko umuntu ayivukana impano si ikintu wiga mu ijuri si ikintu utora mu ibarabara impano urayivukana novuga yuko imbere yuko mpura na papa wanje kuko Patrick ubu sinkirikoresha ni papa wanje nimvuga papa abantu nimvuga ati je ndafite papa bazumve uyu kubera uyu papa none aracyari hujya wundi yagutari ariho ariko bivanye nuko nakuze naba nabivuze nsipoza ko ndi imfuvyi simvuze ngo ndamwihakanye ngo ndagize gute ngo ndarengereye ako ari ubuzima wisanga mugasanga ati buriya n'ubundi ntaho ntandukanye n'ijya mfuvyi yo kwa kanaka n'ubundi nanje ndiyo papa ugasanga ego na Sami wanje umwamikazi wanje arabizi nawe mbye ati nta wundi shoboka ufise nta wundi uzabona utanguye kudukinda Osaminde mwiyima kubera iki bo nawe namubwiye ati nta wundi soboka uteze no kuba uriya ni wari vyose byumvikana ko kuririmba wari ubizi hanyuma gusa uri kumwe na papa Patrick hari biko birakoreka mu buryo bworoshe bivanye nuko akuba hafi ego impano nari ndayifise impano narayivukanye nabikubwiye kuririmba nari ndabizi ahubwo ubu niho mvuga ko biriko birava mu mubindi biriko birava muri jewe bigaragara bija habona bifashijwemwo na papa ariwe arongoye fondation ngo Patrick ego papa Patrick indirimbo wasohoye ni ya Noel ego ugiye gukomeza usohora indirimbo cyangwa ugira uti nabahaye hamwe bisige ngiye kwikomereza ibindi abo urumva jewe ndi tutravo ndi nkora buri kintu cyose mbona ati gishobora kwinjira gikora gute wanduganya muri etage se kubaho hejuru muri etage uziko ndangi ase nawe papa Patrick yaguteruye yareka yituganye ego okay hama by'umuziki ni impano yanje ngomba kubandanya mbandanye na filimi zanje ivyo ni ibintu mfisemo tala ariko ubu ku bantu banje bari bamenyereye indirimbo ya muziki bayita gute Sekira wese avamo ni muziki yiti ugiye kwerekeza muri gospel ubu ngiye kwerekeza muri gospel okay ego nicyo kintu cya kwanza no batangariza kuri page classic FM ngiye kwerekeza muri gospel uriyandikira cyangwa umuntu akwandikira andiyandikira n'intoke zanze zitatu ego haruhande yako muri filme no kuririmba nihe ushyira ingufu nyinshi gusomba abo je nakubwiye ko hose ndahashira iyo bija hose hari cyo girutse ikintu muri byose jewe ndabifata kora akazi kabijambo ni ratio imva nta namwe ro nshobora kuvuga ngo ndahashize bigura intege hose ndahashira intege yego okay Patrick ugiye gukomeza ikina cyane cyane mu mpano cyangwa mu matala uno muhungu wawe nkuko yavuze ati papa arahari timbwa bivanye n'ukuntu navutse akashira ku ruhande bikagenduka kanta ati mbwa kino gihe sindamwihakanye ati mbwa nkoreye byinshi gusumba n'uyu turi kumwe niki kintu ugiye gukora kidasanzwe uno mugabo cyane cyane kwate ku matala yiwe uyu mugabo urabona icyambere twatanguye no ibyari biri muri we bikabasha gusohoka yari abifise muri we adafise aho abinyegururira no munsi nimba uko ukurikira twaramugururiye cano acishaho ibyiwe byose ibyo kuririmba arabasha kuririmba studio ashatse kujamo tukayimutwaramo filme arakina akaronka aho service ya media ibimukorera muri fondation byose
arabikora neza kandi aranezerewe ko ibyari bimubitswemo ariko arabisohora neza rwose Okay. kandi akabikora neza byose iyi ndirimbo shasha tubona iri ku rubuga rwa YouTube rwa Fondation Ngoga Patrick nubuhe butumwa nike mwashatse gukora kubona ibikorwa bya Niposapo biri ku rubuga rwa Fondation asanzwe ariko araregwamo fondation twe umwanya wo kuja gushira ko ibyo dukora byose dukora byinshi ibyiwe n'ibyafo biri kumwe turi bamwe hama we ni umwana wa fondation ibyo ariko arakora byose bigaruka iwiwe kuko ushobora no gusanga twe naho biri ku izina ryacu atariho tubarizwa nibo babijera je bansaba icyo mfasha icyo nobafasha bivanye naho bashaka gukinira bivanye n'uburyo bakeneye ibindi je urazi ko umwanya wanje ari mukeya kuri icyo nyene cya mvuga ati nka Niposapo urabona ko urugero ashobora kuba ibikorwa byiwe byogera ku rundi rwego nka fondation muri ko murakora iki kugira iri jwi rya Niposapo rishobore kugaragara mu Burundi byuzuye ndetse no mu karere rishobore kugerayo biciye muri Fondation Ngoga Patrick cyane gose niho ubona no kuba yaje muri studio no ngaha ariko arabonera amakungu bariko baramubona no naho aduga twe aho tuduze hose muri province turamutwara ko ubu ariko tuba turamubibamo rwa rukundo dushaka dukorera abagenda n'umuga nawe mu minsi iza niwe azoba bikora nashatse no kucamenya nka fondation mwaba muri ko muravyura kubaka kujabukana ibikorwa vya Niposapo kugira ngo mubere akarorero n'ayandi mafondation mu kandi karere kubona nka fondation ishobora gufasha umuntu nka Niposapo sanzwe afite ubumuga sinipo sempe wenyene turafite abana benshi barerewe muri bamwe barerewe muri Senkizito abandi bari ruguru Gitega no kuvuga bajya abana nundi azobishaka tukabona ko iyo mpano ayifise nawe araza tumushigikire kugira nawe bishire hanze nitsere ko nko mu bana musanze mufise harimwo bato ba Niposapo hoba hariho abarimu babakurikirana mwugo rugendo bivanye n'ingabire bafise cyane turafite yundi yiga muri Senkizito yitwa Ivona afite impano yo gukina amafilme kandi nawe biriko bigenda neza cyane nuko bisanzwe bimeze kibazo cya nyuma kwangaja cyangwa guha akazi Niposapo muri Fondation Ngoga Patrick bivuze iki none rigerageje kudodora henshi bena Sami abakirwa muhira muga kino gihe akaba afise hatonda ahanyuma akavuga ati kumbure kwideplace ubu sinyi telefone abana bariya ndafise quand même akantu kama ku kwezi abantu baca bibaza bati none akora gute atagira ukuboko afise ukuboko kumwe nako nyene kudakwita intoki akora gute adafise amaguru nibaza abana bari bashobora kwibaza ati muri fondation asanzwe aremesha abasanzwe bafise ubumuga kandi nawe awufise numva shaka ahantu hatomora igana akora cyane kandi arakora neza gose akora iki nipa akora kazi kose kagute nipo sinzi uko mojeho ngo aremesha bagenda n'umuga navyo ko iyo abakiri kubona uje muri fondation uri kurarondera materiel orthopedique canke ibijanye n'abagenda n'umuga byo bibunguruza ukabona nipo niba kwakiriye nawe abugendana buboneka aribo ababugendana butaboneka nipo arabugendana buboneka bagaca babona bakiriwe na nipo birabaryohera kurusha uko bakwakirwa n'uyundi muntu nipo nta kintu na kimwe adakora wumve ngo arakora kandi akazi kose nipo ibi vyamwe warabimaze ibi vyamwe mbona hano muri clip bakiye mutamu bitaha cyane karagatirano yes nuko mukanya ndabona shimye cyane Mr Big Jack yatwongeye iminota yo kugira ngo neza na neza duce dusozera mukanya reka tugire gutya twakire abantu bake ku murongo wa telefone ifuza kuganira na Papa Patrick ifuza kuganira na Eric nawe sundi ni Niposapo hanyuma tse tugira gute duce duhava tuba sezera Niposapo man, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas njema, my family Christmas njema, my love Christmas njema. Yes, ndabona umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone. Yes, hello.
agatelefone karamugoye ariko icyo mukora no kugira gute nuko akora mucye kuri 67 300 67 300 mu minota mike dusigaranye kugira ngo ibintu bize bananye bigenda neza turi kumwe na Nipo Simple ndetse na papa Patrick turasigaje iminota mike bivanye niba twage turagira vy'amatara ariko uko bigenda kose ubutumwa abutari buke bwashikiriye abacanke bariya indirimbo ni Christmas wifuza kwiraba inshuro zose wifuza cyane kuyumviriza inshuro zose wifuza uja kuri YouTube ya Fondation Ngoga Patrick niho basino ndirimbo hanyuma uheze yisangiza abandi uheze unayirabe ibintu bize bananye bigenda neza 67 300 000 67 ibihumbi amajana 310 My family, Christmas njema. My love, Christmas njema. Atulomonde, Christmas njema. abantu muri ko murabipa mu byihoze ugira dukoresha umwanya yes hello umeze neza natwe turashima ninde twakuyarihe ninde atwakuyarihe Mcharama umeze neza turi kumwe na Nipo ndetse na Patrick nibo bacitse ngira wumvise ikiyago twariko agatelefone karamugoye ajya mayinite sa yabose naco yigoye ate yigoye kimwe bigaragaza ariko aradukurikira nuko bisanzwe bimeze indirimbo ni Christmas 67 300 1067 ibihumbi amajana 310 undi munyonyi ku murongo wa telefone nawe agatelefone karamugoye Christmas irabakana Christmas irabakana yes 1067 ibihumbi amajana 310 yes hello meze neza amahoro ndamukiza abatumire ninde tuvugana imbere ya byose yita mukurukuru ramutsa Nipo Simple ndetse n'umuvyeyi wiwe Ngoga ndabaramukije amahoro y'Imana amahoro n'amahoro mukurukuru amahoro kabisa turabatendeke kubona umuntu afise agenda n'ubumuga nk'uko ashoboye nk'uko bose turamushigikisha urakoze cyane mukurukuru Imana ibakomeze kubaja imbere amen mukurukuru merci byose mubaho okay asante sana 67 300 ati Christmas njema yes hello meze neza wakoze kwere kutoigana mutushikirize nitembera no process ramutsa batumire ndamukirize ndabaye mwiriwe n'amahoro ramutse neza ego turashima uwera natwe kwibuka ka malariya niho gatwishe ikibazo cyangwa intererano nuko ashaka uko icyo kiganiro cyabo kwigaera urakoze ati numuti numuti ucukira ndabumva neza akama la kandi mva arwaye malariya ashobora kwegera abakinini umwami Yesu agiye kumukiza ariko Imana arakira mu izina rya Yesu arakira nta kibazo Ati twakira umwanya wa nyuma ku murongo wa telefone yes hello meze neza kigeze zamukamenge inde kese ramutsa batumire Nipo Simple ndetse na Ngoga Patrick banamukize cyane barakumva amahoro amahoro batumire bacu n'amahoro cyane bagenda bakama ego nandi bafashe kweli mukura muvura indirimbo kanyene kandi mukamufombe amina Imana irakimere haleluya nateze mudusengera amina nuko simba twogira bonisi y'umuntu umwe hajya ngo wariye neza arongeze niko bimeze yesalo Dizo umeze neza amahoro y'Imana bane nawe Abbas ngira cyamwibuka papa Patrick yigeze gushyira inkoni imufasha gutambuka n'amabeki nga turi kumwe ngana papa wawe Patrick Patrick oui Abbas naringiye kuramukije barakoze kuma bonisi cyane kabisa Abbas ndagukumbuye n'ubu nzogaruka kukuramutsa kabisa ndabizi ntiwumve ba yego ibikorwa
ukora imana yonyine yo mu ijuru niyo izobiguhembera. Amen. Hanyuma ndamukiriza n'uwo muntu wacu. Nipo sempre. Ni sawa ndiko ndakumva 5-5. Umeze neza? Ndaho ndi pave. Ego nagomba. Ego. Bazovugire inuze video amasanamu iyo ndirimbo. Indirimbo irabona ja kuri fondation Muga Patrick. Amasanamu kabisa. Ja kuri YouTube wandikeho fondation Muga Patrick. Wongere iyi ndirimbo vuba ya bonane nayo. Ego. Sawa kandi rero ndaguteye intege. Ego. Ntukiyebure twese nitwiyebure Imana iratubona. Amen. Nawagenda nunga gusa. Ego. Hanyuma Patrick abandanya atera imbere nk'umuzinga abandanya duserukira. Amen. Kandi atotogirire na bonane na Noel. Amen. Abasi nuwazoyigirira. Ico kabisa urimo mu tuzoyigirira. Okay, aragiye. Abasi wumve ko Papa Patrick yemeye kuzogirira bonane na Noel. Nuko ariko barakora ni benshi mugabo umwanya ndabona bamaze kudusiga. Eric ubutumwa wosigira bariko baradukurikira. Bo ubutumwa no sigira bariko baradukurikira nuko bumve yuko umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi, ari umuntu afise uruhara rukomeye ku iterambere ry'igihugu. Apana ugenda gusaba akazi baca bamubwira ngo nka wewe nguri kimuga ngo wumva ngo ukora gute ngo genza gute, banza umushire muri ese basi nimba biguteye amakenga ubonye bitagenda neza basi nawaze wabona ati bose canke umuntu kanaka umuvyeyi kanaka ingorane ziwe n'ingorane zanje zizanye n'ubumuga mfise. Ikindi nosaba leta mvyeyi papa wacu ari hejuru ya bose havuye Papa Patrick urumva acakurikira se barundi no musaba yuko abantu bagendana ubumuga bokongereza inguvu zo kudushigikira kugira natwe tuze twisanga mu bwo buzi, ndetse n'abajya abantu bifuza gukoresha abantu bagendana ubumuga hariho bagabanirizwe n'ibintu bimwe usanga bariko barasabwa mu buzi babagabanirize, kubera urabona nk'umuntu akoresha abantu 3, 4, 4, 5 bagendana ubumuga uwo muntu bakwiye kugabaniriza itagisi, kubera umuntu abumva bari umuvyeyi abashatse gufasha ntabashatse ko aronka inyungu za mirenge zirezire abashatse gufasha. No saba rero yuko twese hamwe twoja hamwe abagendana ubumuga tugakora benshi ndikumva bene tugushimire cyane Papa Patrick. Message woshikiriza bariko baradukurikira nabwira cyane nko ku bavyeyi bafite abana bagendana ubumuga nibareke kumva ko umwana agendana ubumuga ataca ashoboye, ko iyo mama wa Nipo yumva akama papa wa Nipo yamuteye ko kuja kumuta ubu Nipo ibyo afise ibyo ariko aradushikanaho byiza ntituba tubibona, tuba twaramwibagiye ntitwari no kumumenya. Mugabo no munsi raba Nipo ariko araturyohera tukaryoherwa kubera ariho. N'abandi rero babafise nibabazana ahubwo bavuga bati turakeneye ubufasha kuri banaka, umwana wacu afite impaniyi, umwana wacu arakeneye ishure, nimudufashe ingene yoshika mu ishure. Hama abo aho kudodora hari henshi tubadodorere bige abana bagendana ubumuga. Nuko tugushimire cyane tunakwifurize gutera imbere nk'umuzinga, kuko urumva n'umuvyeyi w'abandi bana wabakuze wabato abo bose uba hafi mu bihe biba bitoresha bari urumva ko bari ikintu gikomeye cyane. Saga sinzi nimba tugira tushi na hejo ariko muri rusangi nukubona yuko abana bandi bofata karorero nkako Fondation Ngoga Patrick ndetse na za Fondation Mariam bagenda bakora berekana icyo gukora kugira ngo abana bandi abatishoboye abagenda n'umuga bashobore gushika akwindi ntambwe. Rero nuwo wese ahari hose arashoboye gukora icyo ashoboye kugira ngo turabe ko atawoba mu Burundi ariko aridoga kandi hari abafise uburyo kandi bushobora gufasha abana bandi mu iterambere ry'igihugu, kuko Fondation Mariam ishobora kubera hose rimwe cyane. Fondation Ngoga Patrick ntashobora kubera hose rimwe. Ngombwa rero ko fondation nyinshi bashiremo inguvu hanyuma icyo canke hirya yejo
abagendana ubumuga babeho baremye, Na cane abatishoboye aba bana barerewe ngaha muri fondation Mariam babeho baremye, Ya. umuntu wese icyo ashoboye agikore. Na cane Hanyuma cane. abantu bamaze gutera intambwe bakashinga zino fondation bashigikirwe, bashigikirwe abafite uburyo baze bashiremo uburyo Na cane cane. kugira ngo mama Mariam ntabone abana baraye inzara, Na cane mama cane. Patrick ntabone yifuje gufasha umuntu agenda n'ubumuga nipo Saiko cyane. yabivuze na leta irabe bagabanirizwe ko ibi n'ibindi usanga abisabwa ko hariho nk'ikintu usanga bakeneye hanze baca usanga gisaba amatagisi nko ku bantu nk'abo ariko barakora ibikorwa nk'ibi bari bakwiye koroherezwa, bari bakwiye korohereza kugira ngo ibintu bigende ari ibyo importa biva hanze Ya. ibintu nk'ibi amaporteze Ya. udukinga tuceze ruranti iki Ya. ibi vrema ntizere gutangisha Na cane amafaranga mu cane. gihe tubona ko iyo babironse kenshi ntibashyira amafaranga imbere, cane bashyira cane. imbere kugirira neza abo batishoboye. Okay. Nuko reka dushimire cyane abatanguranye natwe kuva igihe cy'isaha 10 cyo dukora n'igiki ni ukubatumira gukomeza gumiza agashinge kuri 97 n'ibice bitatu uko isamiriza PJ Classic FM ikora amasaha 28 kuri 28 natwe tuzosubira ku munsi w'ejo kuva igihe cy'isaha 10. Iminsi ko twerekezamwo ni iminsi ya Noeli, ni iminsi ya Bonane, tubipfuriza kubasabira ku Mana kubarinda impanuka ndetse no kubarinda icyo kintu cyose coza gituma mwihebura muri kuno kwezi kwa nyuma. Bye bye. Eating boy, Mr. Baby. Nipo Saiko, man. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sinjema, my family, Christmas sinjema, my love, Christmas sinjema, atulomonde, Christmas sinjema, my family, Christmas sinjema, my love, Christmas sinjema, atulomonde. Mwaka tunamaliza, tumepata tabu nyingi sana. Wanaume tulikosa wake wetu, wanawake tulikosa waume wetu, wazazi tulikosa watoto wetu, watoto tulikosa wazazi wetu. Hivi tumekuwa mayatima, tumekosa pesa za shuleni, tukafukuzwa mama yo. Oh mama yo. Sasa angalia, mwaka tunaumaliza tuko wazima mama yo. Sasa angalia, mwaka tunaumaliza tuko wazima mama yo. Christmas njema, my family, Christmas njema, my love, Christmas njema, atulomonde, Christmas njema, my family, Christmas njema, my love, Christmas njema, atulomonde. Sisi wakajolite tuna tatizo nyingi sana, hakuna cha kutusaidia, tunaishi tuko na njaa.